hari abaririmbyi batukana kabisa ukavuga sasa jenje nakasema habaye ndagira akamanjori uvuze ngo hari ibyo murundi baratukana hamwe bivira ati nakamanjori kaduteye nakasema wavyegezwa birya biboro sinzi igituma babigira sishaka kubimenya babaze barakunda kuraba ibiganiro vya Yagateke babaze hajya sinzi igituma mushwana bifeze naho yotuka umuntu aba yamutanga kigasohoka avuze ngo ntari bino shira mu kanwa je narahezagiye mu kanwa oya bifese ni ndamuririmbyi wa mbere mu gufu mu Burundi iki jene bagiye ko ari ani hagati ya Kiriku na D1 jere gitima nakunda entertainment biboro bazirinde urya mu D1 na gitsiki byarantwenze muwaririmbye mbere n'umuntu jego D1 nawe part ndamukunda arantwenze apana mu minavuga nama interview ndabona yiwe mbwa mu jamarantwenze uko ntameze nyene umva ameze nk'agapupe ameze nk'agapupe umuntu arashobora gutwenza mu binavuga ingana asabira gutwenza